iho kuronderera amaparcelle abatari ngaha aba diaspora n'abandi badafise umwanya ariko bari ngaha kuri ivyo mu parcelle rero turamanza tugatohoza tukamenya yuko parcelle runaka iri mu mategeko parcelle runaka itari mise en opposition parcelle runaka itari d'occupation temporaire en général dukora ama service menshi nditwoyavuga mu bisanzwe ikintu umuntu uwo ari we wese ashobora gukora nico tumukorera atahari ni naco gituma dufise na YouTube yacu yitwa Cap Media ijisho ryawe twebwe rero turi ijisho ry'umuntu atahari kuva mu service yose umuntu ashobora kuba ari muri diaspora akaba akeneye abantu bamugirira suivi ibintu vyo biri ngaha mu Burundi shobora kuba ari parcelle shobora kuba ari ibindi bintu bitavuze ko ari parcelle gusa ahubwo n'ibindi byinshi mushobora kubikora yego cyane tugira kuvyo tuvuga ponctualité honnêteté convivialité nukuvuga yuko twebwe turakoresha ububangutsi ubwizigirwa n'ibindi mbo ica gatatu novuga nuko abakozi bacu bakiri bato kandi babangutse hari gihe abantu bavuga bati eka ibintu abantu barakora tubanze tubona ama preuve like bavuge bemeze ko ari byo mbega mwebwe hari ibintu mumaze gukora umuntu akavuga ati iyi ni témoignage y'umuntu twakoreye ibintu byo turabikora neza izo ntaye muba muzifise canke muracagerageza gutangura amashari wo debi ni vyinshi kandi ni vyinshi cane gusa no kubera abo bakiriye bacu batari hano igihe baronsa akanya bakaza hano tuzobabereka ati ivuganire nabo ubuhoho noneho n'abatari abarundi tubona nabatugana kweri Yes, bakunzi ba Shine TV reka ndabaye ngenda bashimye mwebwe mose mukomeje kudukurikira wabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi muri diaspora nakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ntangwe gukora ikiganiro nkunda kukubwira ngo ntucike intege, gucika intege ni ntambwe imwe ituma usubira inyuma ugasanga ugucika intege namwe nyine muravyumva mugane wo muri abarundi barayamaze baravuga ngo umukene na nyina aramwanka hari gihe umugene kubera ko abigizemwe uruhara ariko bitavuze ko ufise udafise umwanya wo gerageza usenga Imana wizere ibisigaye biragenda neza. Yes, iyo ndi ngaha mu music ko ntaje nyene mari kumwe n'umutumire guys ni minyone wanyu ukaba utaragira subscribe nangenda gusabe ugire subscribe kugira ngo uzobe wa mbere gukurikirana ibiganiro byacu imisi yose. Umutumire wanje rero uno munsi guys mutega amatwi mwumvirize ingene kudacika intege ari ibintu vyiza bituma umuntu niyo yoba yarashitse ahantu akumva arabaye découragé asubira akivyukiranya kandi ibintu bikagenda neza. Umutumire wanje uno munsi turaguha ikaze. Murakoze kandi murakoze cyane naje ndaramukije abatwumviriza abari hano mu gihugu c'u Burundi abari muri diaspora eka nabandi aho bari kwisi yose murakoze. Navuze ngo abari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ariko nk'umuntu aba muri Australia igihugu ahantu ntarashikana ko nifuza gushika abantu bose bafise umutima navuga ngo kugenda muravye igihugu cacu uno munsi mubona kigeze hehe mwiterambere mbo mwiterambere bimeze neza barubaka amazu meza nk'ahandi mbo hasigaye yuko ubandanye bashirako nibitarajako kabisa nkibakira navuze ko umuntu iyo ariko arakora kizira gucika intege biramaze kugushikira rimwe mu buzima ugacika intege mbo ni kenshi kandi ni kenshi cyane ariko no kubandanya kuko esheke mbere ubundi muhinga niwe yavuze ngo esheke ngo numwigisha mwiza. Yes, rero twaregeza amasheke menshi cyane ariko n'ubuye turacari ku kivi turacakora turacabandanya n'abatwumviriza rero ntibacika intege kabisa. Abantu bazi ko tumaze kuganira n'abantu twakoranye ibiganiro bitandukanye ntihari kuri televiziyo ariko twarakoranye ibiganiro bitandukanye ku basanzwe bankurikira abakunzi ba Mignone barabizi ko twakoranye n'abakozi ba Cap
ubu rero ni nyene cap. Murakoze cyane. Ni jewe PDG nkaba na fondateur wa cap. Cap rero yemerewe n'amategeko itariki 24 z'ukwa gatanu 2024. Yego. Ija ku kivi imwe y'ukwindwi 2024. Kandi tubona ibikorwa baravyakira kuko dukora nkuko cap muyivuga nuko ni canal auto promotion. Yes. Uwo muyoboro wo kwiteza imbere rero ufasha twese. Yego. Ufasha abawugana, ufasha na twebwe, kugafasha n'abandi bose. Ati gute? Mu bisanzwe mu ma service dukora hariho kuronderera ama parcelle abatari ngaha, aba diaspora n'abandi badafise umwanya ariko bari ngaha. Kuri ivyo mu parcelle rero turamanza tugatohoza tukamenya yuko parcelle runaka iri mu mategeko, parcelle runaka itari mise en opposition, parcelle runaka itari d'occupation temporaire, parcelle runaka itari munsi y'ibitsinga vya regidezo, parcelle runaka itari ahantu leta yabujije canke ahabujijwe n'amategeko. Yes. Tukatohoza kandi yuko iyo parcelle ishobora kuronka impapuro ndangamatongo, titre foncier. Aho rero dusha tuyigurisha n'umuntu aba yayidutumye, kandi duhejeje rero tuyiguze tukayihereza umukiriya turamuronderera impapuro zose zikenewe. Yego. No kuvuga nka titre de propriété kwizina ryawe, autorisation de bâtir kwizina ryawe, n'ibindi bikagenda neza. Yes. Washaka yuko tuyikubakira tukayubaka, tuyubatse twaheza. Washaka iyo nzu yuko tuyipangisha tukayipangisha. Aho hose etape imwe yose dukoresha tuba twasinyiraniye amakontra. Nta kintu dukora na kimwe tudasinye kontra. Ukubera twabonye yuko egome niko abarundi ntibaragira umugenzo wo gusinyiranira mugabo uwo mugenzo dushaka turabe kweri yuko uwo twugira wacu. Murakoze. Muvuze ko mwubakira amazi abantu umengo niyo service yonyene mukora. Mbega niyo service yonyene mukora canke muri cap hari ayandi ma service musanzwe mukora mutashoboye kuvuga? En general dukora ama service menshi ditwoyavuga. Mu bisanzwe ikintu umuntu uwo ari we wese ashobora gukora nico tumukorera atahari. Ni naco gituma dufise na YouTube yacu yitwa Cap Media. Ijisho ryawe. Twebwe rero turi ijisho ry'umuntu atahari. Kuva mu service yose umuntu ashobora kuba ari muri diaspora akaba akeneye abantu bamugirira suivi ibintu vyo biri ngaha mu Burundi. Shobora kuba ari parcelle, shobora kuba ari ibindi bintu bitavuze ko ari parcelle gusa ahubwo n'ibindi byinshi mushobora kubikora. Yego cyane. Umuntu acumva ibikorwa byanyu umengo araho bifitaniye isano n'ibintu biba byarabaye. Mbega ko ari mwiyumviriye gukora izo service kandi muri abantu muba mubaye mu buzima bwiza hanze atakibazo na kimwe mubize? Reka ndabibutse naho mutari mwambajije akazina kanje nitwa Nyandwizeno. Mba mu gihugu ca Australia mwabivuze. Sukuvuga yuko hanze hari ubuzima bwiza nkuko mubivuga. Oya burahari nk'uburahandi. Ariko kandi naho bwoba bwiza amazi arashuha ntiyibagira ubumbeho. Aha niho nataye uruzogi. Aha niho banyigishije. Leta niyo yamfashije. Sinumva rero hariho nk'umugambi kugira ngo twifashe kandi dufashe n'abantu ko ntobukorera hano. Mbeko ba diaspora bo busanga kenshi baragiye hanze bakaguma ntibibuka igihugu. Ntimwibaza ko biri mu bituma igihugu kitoshika kuri niveau yashari kuba kigeze ko no munsi, kuko usanga hariho benshi batimvira kugira iyo initiative yo kwimvira igihugu cabibarutse. Je sino bivuga uko oye ngo ntibacibuka. Baracibuka
ahubwo n'umwanya gusa baracibuka kandi biva n'ukuntu umuntu yagiye yego kandi bikava na programme arimwo yego murakoze urampaye umutego kabisa hari igihe umuntu ashobora kugira ibintu bifatanye isano n'iby'abantu uno munsi hariho abantu bashobora kuba baragiye hanze gusanga barunkira amafaranga inshuti zabo hasi hatoye mama ugasanga ayo mafaranga araba yariyireti ko azoza atevye katube turayarya tuzoba turamwishura ugasanga bishitse inzu yarazi ko ashika yuzuye agasanga iracari mu mushinge mbega ivyo bintu biramaze kubabako mbo iyo biba byabaye kuri jewe ndi umwe nta ngorane zobaye zihari nibaza yuko byabaye ku bantu benshi cane gose kabisa bakarungika amahera ugasanga barayariye ntakoze ico yokoze kuri ivyo rero nico catumye duhaguruka kugira ngo turabe yuko twofasha abo bene wacu baba diaspora n'abari ngaha batagira umwanya ndetse buriya erega n'abashitsi b'abarundi aribo abanyamahanga nabo turabafasha yego rero ngarutse kuri ico kibazo mumbajije abantu ni benshi bavuze yuko 99% kwijana barungitse amahera yariwe yego ikibabaje rero ikibabaje nuko ayo mahera aba yarariwe si wa muntu yarungikiwe ntiyamutejeje imbere si wa muntu yarungitse ntaca mufashije kubera ivyo rero kapu yarahagurutse nka societe itegerezwa gukora neza ahanini ihagaze ku mategeko ihagaze ku bwizigirwa ihagaze ku bubangutsi kugira ngo bikunde abo burungika amahera ngo bakorerwe ibintu yaba amazu kubaka amazu gukotesha amazu ibintu vyari byose babona umusaruro nivyo murakoze mu makomantere nabonye ibiganiro vyagiye birakora abo murongoye bagiye barakora hariho abantu bagenda baravuga abone nk'ababandi nyene abo baje kutwiba baje bashinge societe uno munsi ejo baca banyika tubabure mwebwe nirihe tandukaniro riri hagati y'abandi bahora bashinga ama societe bakaca banyika ni yanyu reka manza ahubwo nshimire cane abo bantu bagize ayo makomantere ari negative atubashimira cane gute n'uburyo bubiri yego ubwa mbere hoho yaramfashije kubona yuko cible na cible groupe nshaka tere nshaka ariyo kuvyukuri basinzikaye mbere barasinzikara cane ica kabiri nabashimiye nuko kuvyukuri berekanye akababaro bari basanganwe rero je baduhaye kazi yego icumbajije rero ti mwebwe itandukaniro n'ijyanye icambere nuko twebwe tumanza guhagarara ku vy'impapuro dusinyiranira hagati ya societe n'umukiriya kuko ndazi abo bose baririwe amahera boshaka bakampinyuza ndazi yuko nka batanu bari bashoboye gusinyiranira nkuko twebwe tubisinyiranira kuko dusinyiranira twebwe mbere haba harimwo umuvoka hariho cabinet d'avocat dukorana kugira ngo bikunde ba bantu bikeka yuko twobagirira nabi twobajya twogira gute ibipapuro twa twasinye data wanje bibafashe yego ica kabiri nuko tugira kuvyo tuvuga ponctualité honnêteté convivialité nukuvuga yuko twebwe turakoresha ububangutsi ubwizigirwa n'ibindi ica gatatu novuga nuko abakozi bacu bakiri bato kandi babangutse harimo n'abakuze kandi babangutse yego bakora ibikorwa atamakemu atangorana yego ivyo biri mu bintu abantu benshi novuga ngo barafise nk'inyota kumenya cane hariho nk'umuntu no munsi ashobora kuba yari yibwe numvise ko muvuga ko mufise n'abavoka no muri
mufise abavoka muri societe yanyu uno musi rero nk'umuntu ashobora kuvuga ati ibintu vyanje biri mu matati mbega ashobora kubibashira mu ntoki mukamukurikirana urubanza rwiwe ayo maka rero niyo menshi ni nayo menshi tubona ni nayo menshi dufise kandi ayo maka ahubwo abakiriye benshi ico baca batangura kuduha nico kugira ngo bikunze ibindi tubikorane mu nyuma abo nabo turabafasha abavoka nico babereyeho ubutungane bw'u Burundi nisho bubereyeho ivyo turabifasha cyane mbe nk'umuntu ariko arakorera imigambi iwe mu gihugu nizihe ntambamye mukunda guhura nazo bivanye nuko mwe mutaba muri ngaha mu gihugu intambamye ni nyinshi nico gituma dutegerezwa kwiyegereza hano tukaza kenshi ubwa mbere ho abantu ntibaragira umuco wo gusinyiranira turababwira abakiriye bacu turababwira bati nimusinye ingo dusinyiranire bagakwega amaguru bumvise gusinya bagakwega amaguru kandi ari bo buvyungukiramwo ari security yabona mwebwe ego cyane mbo ica kabiri imyanya umenga haraba amakontreta ndi abakiriye haratera igihe ugasanga bagiye bitonda bukebuke natwe twashaka kunyarutsa kugira ngo tubashikirize ibintu hakiri kare ibintu bikimeze neza ico gihe muca mubijera gute ko mu Burundi ikintu cyo kuja mu mwanya gisigaye kikinatugoye mwebwe murabijera gute bivanye nuko muba mushaka gukora ibintu rapidement mu ngorza nk'abantu ntibaborohereje oya natwebwe nta kundi kuntu vyogenda duca tugira ku ritme yabo igihe vyahereye nuko twebwe tutaba tubahemukiye gusa nico twirinda nta kindi muravye societe yanyu ingene mukora ingene bigenda mubona hari izindi societe zihari mu Burundi zikora nk'izo zazikwiye kuba nyinshi canke abantu bari bakwiye kubitaba kugira ngo mwebwe mwagure muravye izisanzwe zihari mu Burundi mbo sindatohoza cane ngo numve yuko zihari ariko kandi jewe sinanka concurrence oya hamwe zihabaye tugakorera neza abantu twese je numva ata kibazo mfise jewe mbo kuko ivyatakaye bidafashije uwabirungitse bidafashije uwavyakiye vyabaye vyinshi none hamwe twohaba turi benshi ivyo oye ntivyotakara twese uca usanga duhaye suwarungikiwe duhaye turatera imbere mbo ariko kandi batwizeye nk'uko twebwe ubiravye ukuntu turiko turabikora je nobahamagarira ati batwizere hama bazovuga ivyo babonye ariko kandi barabe neza yuko ico kintu ca mbere co gusinyiranira arico je nita umushinge nico oye co bahe cizera yego cane hari gihe abantu bavuga bati eka ibintu abantu nako barakora tubanze tubona ama preuve like bavuge bemeze ko ari byo mbega mwebwe hari ibintu mumaze gukora umuntu akavuga ati iyi ni témoignage y'umuntu twakoreye ibintu byo turabikora neza izo ntaye muba muzifise canke muracagerageza gutangura amashari wodobi oya ni vyinshi kandi ni vyinshi cane gusa no kubera abo bakiriye bacu batari hano igihe baronsa akanya bakaza hano tuzobabereka ati ivuganire nabo ubu hoho noneho n'abatara barundi tubona nabatugana kweri tukabafasha gutraduza ibintu urumva jembo nahubwo vyanaturenze biriko biraturenga aha rero umuntu nibaza ko igituma abantu batagira icizera abantu nuko bataba bari ku mateha ngo babereke mugabo nibaza ko abantu baravyiganira cakozwe ku mukubito barabonye amateha y'abantu mwagiye murakorera ibintu mbo naje nyene nuko ntashoboye kubajana kubera hari kure kandi
haranyerera yego ibubanza naragiye kuri tera yego amafoto arahari tuzofasha bashara bayabona tuza kuyabashirira muyabashiriyemwo byo bari vyiza hariho n'izindi tere nyene kuko ntidukora bimwe dukora vyinshi yego noneho nibashaka kumenya ukuri bazogume baraba ibikorwa dushira kuri YouTube yacu dushira ku marezo sosiyo yacu nibaza ko bazotinda bakabimenya hari abantu bashaka kuba bari hanze bashaka gukoresha ivyo bikorwa mugabo n'ubu novuga ntibarabizera cane bavuga ati mugabo iciza nuko wabivuze ati urabishima de commentaire negatif wagiye urabona urabishima kuko bikwereka akababaro k'abantu mbega nakahe kamuhotera aba diaspora muri rusangi caba kwisha uvuga ati usho kwizera abantu kuko jewe numva ndabivuze nkuko nashaka kubikubaza nkavyishura numva ata muntu yosuba kwizera umuntu ngo nabihaye famille ngo nabihaye mama ngo nibazo bikurikirana ngo nabihaye papa ngo nabihaye mukuza kandi hariho amasosiyete ajejwe kubikora oya bikibakundiye twebwe ntituje gutandukanya umwana na nyina umuhungu na se umukobwa na nyina oya umukazana na nyina bukwe oya mugabo vyoba vyiza baciye muri societe iwacu ariko kandi twaravuze tuti reka dushireho icitwa coaching mu maproje wewe ubona ugifise akazigizigi ku muryango urazana proje tukabigisha tukabafasha tukabaherekeza kugira ngo ya mahera watanga muzobona umusaruro azogira akamaro kuri we wayarungitse no kuri uwo muryango wawe mbo ico gisata rero kirahari ico kwigisha amaproje tukayaherekeza ico oye naco nyene ntitwacibagiye yego cane okay nibaza ko nimba atakintu twibagiye kuvuga canke kuvyo twayisanzwe kubabwira abantu ahandi basanga ni hehe kugira ngo uno munsi nimba umuntu akwandikiye uno munsi ubuhinga bwarateye imbere harigiye mu simbuga nyinshi mukorera ko mugasanga abantu ntibabazi mbega hariho nimero mashaka kubatora ko hari ikibanza bimeze gute mbo ikibanza kirahari yego adresse muri rusange yego ni Excellence House 4e etage numero 417 amarezo sosio turi hose turi kuri Facebook Instagram YouTube na website na email yose murakoze ko Twitter muriko abantu bagende babarondere babakontakte abantu nukuri just nzigene mba numva imvugo nokoresha kugira ngo bavyumve mugabo numva je nk'umuntu amaze ko wacu ndamaze kubibona antuka service zaho ako babwiye n'icivugo canyu icivugo cacu kiroroshe kandi kiraryoshe ni confiance d'abord voilà finance d'accord nukumanza tukarema ubwizigirwa confiance amahera araza kabisa nuko ngo hagati inyuma yo kugirana ubwo bwizigirwa mwizigiranye amafaranga aza mu nyuma nico gituma ngira mufite n'ibiciro bitababaza oya ibiciro ntibibaza na gatoyi batwegereye bazobona akarusho kandi akarusho keza cyane kandi tukanyarutsa ibintu yego cyane tubashimire murakoze cyane nimba atakindi twibagiye nimba atakajambo kanyuma bababwira jeje nagenda ndababwiye nuko bo bagana bakabakorera ibintu kandi byiza mbo akajambo kanyuma je novuga naka nuko uwundi muntu niwe yavuze ngo waragerageje ibindi vyose ngo gerageza Yesu nawe none waragerageje abandi bose gerageza kapu nayo kandi turazi yuko tuzobakorera neza murakoze wowe utaragerageza wowe wagerageje ugacika intege bakaba bamaze gutwara ibihumbi 200 umva imiliyoni 200 miliyoni 300 vuga ati ni ryanyuma gerageza kapu confiance d'abord confiance d'accord confiance d'abord finance d'accord reka ndabashimire murakoze kandi murakoze namwe